bamuamorone kuchirore Nibera kwisi yose kuchirere Inyera makuru yose kuchirore chachiwe Buja TV Ichirore chachu bitubako canke biba ku bandi ariko vy'ukuri indirimbo ifatiye ni inspiration yavuye ku bintu vyanshikiye akuru pourcentage zinini ni ku bintu vyanshikiye no ku bandi ni ibintu bisanzwe bibaho mu kibano hari umuririmbyi duheruka kwicarana ngaha muri studio yari karatubwira ukuntu kenshi iyo muri ko murandika indirimbo canke iyo uri kurakompoza indirimbo kugira ngo uyifilinge neza kugira ngo tukubone muri ya ndirimbo wayifilinze nuko kenshi ibintu biba vyagushikiye ubwo cyo gituma muri indirimbo Kwepa tubona umengo izi vibe avo umenga reka arabivuga vyabaye it's real life ngani ibintu biriko birabwo nyene nuko nyene ariko jindirimbo zose iyo nemeye kuja mu ndirimbo ndabikora nkaho nyene ari bisanzwe bibaho ari bisanzwe byarambayeho cyangwa byarabayeho ku bandi yes bad man karibu cyane muri explosive kubera ko ino ndirimbo twari tumaze igihe turiko turayereka abakunzi ba kino kiganiro cacu iyo indirimbo zisohotse turazibereka tukababaza nico bazivuga ko yagarutse ko n'abantu benshi bavuga yuko ino ndirimbo ari indirimbo iryoshe ari indirimbo nuvuga yanatwaye n'uburyo bwinshi ikora video yayo ndakeneye cyane cyane duhagarare kuri video ni ibintu byo vy'ahantu mu gasho ijye idea zawe no mu director canke yavuye iwanyu nk'aba artiste ni mama propose ko mukora ijya ni director yizanye tukaca nyene dushira twese hamwe byiyumviro amaide tukunguranya ubwenge ariko idea ni ya Elare ni ya Jeune Elare ariko vyari bigoye cyane yuko muyimeta en pratique canke ija kumugaragaro kubera ko vyasavye ibintu vyinshi ama uniforme amandrua ibiki ibintu vyinshi cyane n'abantu benshi vyari bimeze gute kugira bijya bintu byose mu vyegeranye naza kuri mu video yakuvunye Kirikou niyo ya mbere kandi ni indirimbo novuga yuko irimwo ubufasha bwinshi bw'abantu benshi nyine uri kurayiraba ubona imenga irimwo uburyo bwinshi ariko harimo ukwitanga niko kwinshi gukora ibintu ukunda kwitanga niko kwabaye kwinshi no kuba twakoze ibintu dukunda rero habayemwo ubufasha bw'abantu benshi niyo mpamvu byagenze kuri umuntu wese ari muri iriya ndirimbo image yose wabonyemwo icyo yaterereye kandi nta muntu n'umwe nigezemo amafaranga kuri iriya ndirimbo bose baje kunshigikira na Elare nta mafaranga namuhaye come on man indirimbo iri blessed iraheza giye mu zindi ndirimbo zose ariko cyakoroheye gute wabikoze gute kugira ngo ubashe gufata aya mazina yose harimo aba MC harimo aba DJ bagiye batandukanye byakoroheye gute harimo abantu benshi benshi cyane harimo ama brands tugunda kuvuga ngo nama brand bajya hose harimo ama brand menshi agiye atandukanye waba yagishije gute kugira ubashe kubakonvenka baze kugufasha atani ikintu bagusabye abaje n'ababitahura hari nabo nabwiye bataje ariko atari kubera ko batabitahura hari abatabitahura hari n'ababuze umwanya ariko by'ukuri abaje nuko nyene bafise urukundo ku muziki wacu kubera ko abantu batahura ko ikintu ca Kirikou kibaye ciza bigaruka ku muziki wacu kandi mani bahezagire nanje nibankenera nzoba mari by'ukuri baje bazi ko bagiye kwambara impuzu z'imfungwa bagiye kubashira kwa bari babizi Kirikou nashaka kumenya ku vyerekeye ino ndirimbo nkiyumva ubwa mbere nkibona muri batatu nari nzi ko DJ Fernando atazagira introduction nkuko tubimenyereye bica birahinduka aca bari baza gufata chorus ahantu hari wewe hakongera hakaba hariho na Double J ni vocalist kandi no umuntu afata amakorasi neza kuva kera atarashika hageze no munsi yamye ari umuntu afashe amakorasi mu ndirimbo za hip hop wumva zani baba zabongere n'izindi yagiye arafata barumva ko ari muri azi gufata amakorasi eske aha hantu ikicimviro cavuye kuri ndogira mumve yuko ari Double J ari feedback yofata chorus ntibyagoranye ko feedback avyemera ahantu hari Double J kuba ari we yofata chorus
rero iriya ndirimbo yatangujwe na Feel Bite ibintu byose amajambo yose yakurikiye yaje ari uko iriya refre yari isanzwe ihari iriya ndirimbo yari ya Feel Bite yari yashatse ko tuyikorana rero cadushima gukora indirimbo nk'iri yabivanye na situation nari ndimwo muri uwo mwanya ariko nsanga situation nari ndimwo na Double turayisangiye cyane turagihuriza ko na Feel Bite ko na Double J yozam Double J yajemwo rero indirimbo hasanzwe harimwo chorus kandi yari imeze neza bishaba ngombwa ariko wewe akora igitero indirimbo yatanguye ari ya Feel Bite mu nyuma ibi wawe bigenze nyuma yarayimpaye Feel Bite yaramaye indirimbo arambwira ati indirimbo ndayiguhaye irakubereye gratuitement utanayimusavye kabisa nayimusavye kandi Imana imuhezagire ambwira ati wegenda uyirukire nkunda gusora indirimbo ifise video kandi niyo mpamvu tutari twanayisohoye iriya ndirimbo twari tuyimaranye hafi imyaka 3 cari caragoranye ari video rero ndagenda ndavyirukamwo ndi turayilare n'abandi bantu iriya ndirimbo irakorerwa video hama irasohoka uyiteze ko iki iyi ndirimbo ko abantu bazoyitamba bazoyikorera ko ivyo bashase vyose twarabibonye byaratanguye Nice Sky ku bantu bari bagiye muri rari Ingozi yaba imwe mu ndirimbo abantu bavibinze cyane gose bisumba n'izindi abantu barayikunze barayitambye bararyohererwa cyane nibaza yuko ari indirimbo iri kiragenda hari izindi ndirimbo Kirikou igenda gahoro gahoro mu bantu mugabe kabinjira gahoro gahoro kandi ikabafata buke buke nibaza yuko ni indirimbo iri muri uwo muce w'indirimbo zigenda atari za zindi wumva ngo zateye induru ubwa mbere zigisohoka mugabo uko imisi yera igendera nyengetera mu bantu bumva uburyohe bwayo bumva n'ukungena imeze muri no misi ndiko ndagerageza kuraba hari ukuntu nawe we uri kurasohora imiziki iri kuri standard international canke uri kurashaka gusohora ya miziki n'ahandi hantu mu bindi bihugu bizokoroha ko bayakira atari gusa mu Burundi handaza kuvuga kuba kuri no ndirimbo kuba kuri kundi ndirimbo baheruka gusohora iyi ndirimbo uri kuririmba rubaga yitwa Yes Ready hanyuma ugasanga abantu benshi b'abarundi ntibayitahuye n'ingoga ariko mu bantu batahura ibintu by'umuziki no mu bindi bihugu nk'ubu twitwaye nko mu bindi bihugu nko mu Buganda mu bindi bihugu muri East Africa no muri Kenya no mu bindi bihugu batahura umuziki ugasanga ni za ndirimbo zazindi ziriko ziratrendinga gaha mu Burundi bobo ntibozakira nkuko bakiriye ijya wanashaka ita abantu benshi batayivuze ko ibintu byinshi kenyuro eske uba wateguye nawe kwiyumvira cyane hanze gusumba uko yumvira hano mu gihugu cyacu je nabo ndabivuga umuririmbyi ni nk'umuntu afise ibotike na umuntu afise ibotike nashobora kudandaza ubukingirizo gusa ashiramo amavuta yo kwiyambiza ashiramo ibintu bigiye bitandukanye rero n'umuririmbyi nuko ntashobora gukora style imwe ntashobora kuririmba ibintu bimwe buri munsi kubera ko turashaka ko n'uyu muziki wacu natwe ujabuka kuriya ko natwe twumva abaririmbyi bo hanze ngaha natwe turashaka ko ejo canke hirya ejo twumva umuririmbyi w'umurundi ariko aravuzwa no mu bindi bihugu cyane gose tagetse abari kugira nyene twagura imbi ariko vyose ni tubikorera umuziki wacu muri rusange cyane kuri zino ndirimbo wasohoye hariho izindi contact canke izindi mbi wabonye yuko zagutse kuva kuri ready gushika no kuri Kwepa hari ahandi hantu twaba twarashoboye gushika wewe wabonye nka wewe uri imbere yacu ari uri kuratwara ivyo bikorwa twige tutamenye mugabo iyi miziki yadushikanye mu gihugu cacu ivyo rero nibaza ko ari mubwe mubibona cyane mwimwe mubibona ariko jewe uko maze kubibona buri ndirimbo yose irafise ikintu ifasha kandi irafise ahanigera iragira abantu bayo naho baba abantu 10 ariko ntibura ahanigera biraruta ko hari kuba hari video iyo ndirimbo itari kubihari nta ndirimbo ibura abanyene kandi ushobora no gukora indirimbo igakundwa n'abantu benshi ariko ishobora gukundwa na bose cyane rero buri ndirimbo igira abanyene simbura abanyene yo bakubwira ati nakunze iki kandi na ziriya views sijewe bari abantu sijewe jenyene abantu baba bayikunze bagiye kwiraba rero ko biri kose
biba biriko biratera intambwe Cane kandi gose. babandanye baja kuyiraba baraba n'izindi. Yes, yes. ku bwawe nka Kiriko uri kuraraba umuziki w'u Burundi ubona vy'ukuri tubuze umuziki umeze gute canke strategy izahe kugira ngo dushike kuri gwa rwego mpuzamakungu I mean international? Tubuze ubumwe kwanza gushira ubumwe hamwe Hajya mu muziki wacu nta bumwe buhari. oya hari ububiri nta bumwe kugira burara ariko sikirenga nyene nkuko vyategerezwa ariko ikintu ca mbere n'ubumwe twebwe kwanza tukiyubaka hama tukanashigikirwa kwanza tukabona tukareka kubona nko birateye nk'isoni njewe kubona nko muri telefone message iguyemo ngo murashobora guhitamwo akadiho ngo babalawo ya Diamond turakeneye gushigikirwa amakampani akadushigikira agatahura dufise abaririmbyi bafise abantu benshi bafise abantu benshi babakurikirana dufise abaririmbyi bamaze kugira abantu benshi bashobora gukoresha muri business zabo batarinze gukoresha nabo baririmbyi b'abanyamahanga. Ariko rero Kiriko muri nuzenya muri clip ya uhereye kuri video no kuri sinibaza watubwiye ko washigikiwe aba bantu bose baje muri clip na clip cyo kuba washigikiwe baragufasha ni watanze amafaranga kuri Elad no kuri X Factor byabaye uko cyane. X Factor bavuganye na Feedback kwera indirimbo tujya kuyiririmba yari ya Feedback. Ukiri ngaho rero ikeso yanje yari ngaha donc birerekana neza yuko washigikiwe muri indirimbo. Hama tukaba tumaze iminsi twumva imyidogo y'abarimvi bakera bidoga yuko aba new generation itabashigikira. Eske kuri wewe bigenda uko nyene yo bakwituye ko bafise amazina ke baba bakeneye ko gakorera nawe ku ikibazo rero cy'abaririmbyi bakera nabo nyene ntibatahura ko n'aba bubu hari ikintu bofashanya bakubaka ikintu kinini nyurumva baguma biyumva ko bingana ba grand frère kandi by'ukuri waba grand frère wareka n'ijambo ry'Imana rivuga muto yubahe mukuru na mukuru. Ariko abo baririmbyi bakera nabo baridoga yuko mutabubaha Kiriko. Ngo nitububa murabura respect murabura kububaha ngo mubahijya respect bategezwa kuronka nk'abantu babakuriye. ibintu rero vy'indero nibaza ko ari bari kamere tuyo muntu ariko gikuru no gukora akazi ibyo bintu vy'indero ni sinzi impamvu mu Burundi babigaruka ko cyane. Nk'ubu nk'uko kuno nambaye hari umugabo duhuye ngaho hanze yambaye ikoti kuzuba arankariye cyane ngo nambaye ibintu bitabaho kuri ibyo bintu arankariye byataje kandi nawe yambaye ikoti kuzuba uravyumva. Nibaza yuko nyene sinzi ntiturabitahura neza. Ego nuko twubahana twese umwe wese ku ruhande rw'iwe akabona ko aricyo mugenzi we yamufasha nta niko ndavyumva. Kandi njyewe imiryango iba yuguruye umwanya wari wose hari gahunda yo gukora akazi keza. Sindaba ngo muririmbye ngo kubera ko nanje ndwakera nari umushasha bivanye no gukora akazi keza gusa no kuvyumva kumwe mukabivugana mubivuganye mukabihuriza ko nibaza ko bikona na Satubi yarakoranye ndimbo na Rinoji no kubivugana gusa mukabihuriza ko. Kiriko numva shaka kumenya ku vyerekeye ibintu bimaze imisi yo muri Buja Flavor ugasanga amateam menshi ntaramba ntashobora kumara igihe kinini bariko barakorana. Ivyo vyarabaye kuva muri kahise mu muziki w'u Burundi mugabo mwebwe muri kano kanya muramaze imisi nka Binman Boys muri ko murakorana kandi imyaka hafi novuga ndibaze ko muri ko muraba nk'itatu Kiriko ine hanyuma
nibaza yuko nejo canke hirya ejo ndavye umumvikano mufitaniye n'ubumwe mufitaniye muzoba mukiri kumwe muri ko murakorana nakakabanganya mukuru mwebwe mufise mukoresha canke akantu kaga abandi bantu badafise bihora bituma y'amatimu yabasambuka mwebwe mufise canke mwamenye mwatahuye kabatuma mubana kandi mukabana neza. Nabangana rimwe ririmwe uretse ko ari ubuntu bw'Imana kubera ko Dabuje nameze nkanje nanje simeze nkawe rero kuba duhuza nuko harimwo ubuntu bw'Imana novuga ko atabuhinga burimo bihora bishika mukagongana muga mukavuga ati ko biri kose yera dushwana jewe ko bavuga ko atazibana zidakomana amahembe nta n'amahembe dugira abanyine ntihari igihe gihora kigushikira ukicara ukibona uri wenyene utari kumwe na Dabuje mwicara ukibona uri kurikorana wenyene utari kumwe na Dabuje none ko turi mu kiganiro ndi jenyene ganahise no niko mvuga mu buzima bwa music bisanzwe ukabona cyazogera igihe Dabuje tu ukakora career solo yiwawe shasi ndabibona kubera ko n'ubu Dabuje ntabwo turi group turabaririmbyi babiri batandukanye numva umengo igihe cyose nzoba nkikora umuziki nawe akiwukora nta kibuza tutazokora ibikorwa tukinahuza tukibihurizako nibaza ko ari ibintu bizohoraho inshallah. Ubundi kiye kuvuze ngo nti muri group none mutari group twumve ko Binman Boy ari iki exactly dufise brand Binman Boy ni brand ikintu dufise kiduhuza twagize nyene gishira ubumwe hamwe ariko umwe wese n'umuririmbyi ugiti ciwe Dabuje yafise imbuga ziwe nakirika akoresha imbuga ziwe. Yes, okay, nibaze ko abarundi benshi atari babizi yuko gushika muri kano kanya Binman Boy atari team canke atari abaririmbyi bari kumwe bose bahuzwa n'ibikorwa umwe wese ari ukwiwe mwese akora ivyiwe hanyuma hageze ko bahuza nk'abaririmbyi bamaze kubona ko bakorana ibikorwa vyiza kandi bikagenda neza bafitaniye brand bafitaniye hagati twumvise brand twumva yuko atari gusa kuririmba ahubwo hari izindi projects zishobora guha zihari mushaka kuzokorana na nka Binman Boy. Indoto ni nyinshi ariko nyene buri kintu cyose kibera igi murafise gahunda yo kuzogira nka lebo yanyu niyo ndoto nkuru natwe tukagira abaririmbyi cyane cyane namwe mwarafashije bakaza batameze nk'uko kwaje nico ikintu mwabonye igihe mwari muri lebo ubu unyigize lebo yanyu mutazokorera abaririmbyi banyu muvuga ati kino kintu tuzokibarinda tubivanye n'ahantu twaciye iki kintu tugikorera abantu bacu ngo kubera ari ibintu umuntu acamo akavuga ati bino bintu sinzo kuyaranje abandi bantu sinzo batumye babicamo. Je nibaza yuko bizovana n'umuzika ugeze kubera ko hari n'ibintu biba bitagenze neza bivanye n'ukuntu umuziki atahantu uragera atabushobozi uravyumva rero bizovana n'ahantu umuziki uzobugeze. Yes, na cyane nibutsa yuko kenshi tuba turi ngaha ku bakunzi ba Explosive tuba turi ngaha twenyene ntidutumira umutumire wacu ngo aze tuganire twenyene ari naco gituma ikiganiro cacu camakiri ikibiriraho kuri Canal Plus zanyu nagira ngo sabe muri technique muhinga bw'ivyuma badushire ku numero kugira ngo mubashe kutubwira uko mwakiriye ino ndirimbo ya Kwepa mbega mwakiriye gute indirimbo y'umuhungu wanyu umuhungu wacu umuhungu w'igihugu mwayakiriye gute mubashe no kumuramutsa muduterere na vya vyiyumviro bigiye bitandukanye muhora muduterera iyo badahari no munsi muramufise arahari ku bwanyu nagira ngo sabe badushire kwa kanumero mu winga bw'ivyuma mubashe kutwakura mubashe no kutwandikira ama message kuri WhatsApp DJ Crew twinjirane n'umuziki itambira kadiho abashaka kutugora bo turaba here we go Kwepa turaba Kwepa murabizi yuko dukina kaga kino good vibes izo na mikino here we go Kwepa yes nibaza ko gwari rugendo rurerure kuya tubone clip nk'ijya ni niteka ridasanzwe ni ama video namana babwiye muri Explosive dushobora gutwara muri Nigeria tukavuga tuti mu Burundi turafise indirimbo yahe turafise Kwepa bakayiraba bakabona nabo ubwabo dusindirimo nziza cyane bivuye ku masanamu yayo ariko Kirikou ubundi ryambwa Dabuje yaranamuhakije nariko ndaraba ukungene mariko murayikinisha yaragiye ishaka kumujya aranagwa no hasi araryama ndiko ndibaza yaramuriye ariko azoza kuvyivugira yaramuriye vya vrai yaramuriye
byari birimo muri scene yuko muza gukinisha imbwa hama ica yaramuriye tournage irahagarara kandi baca umugani mu kirundi ngo imbwa yarababaye yarashikiriwe no kumubira arakomereka yarakomereka bro imiziki n'ikindi kintu kumbe muhura n'ibindi bintu kuri terre muhura n'izindi ngorane twebwe tutaba tunazi narabibonye nayo nibaza ko ari ibintu mwashizemo bijya ari vyabi bwa nyene bitajyana biba biriko birakinisha abantu nta bitajyana nijya bari batubwiye ngo ntijyana bari bababwiye ngo ntijyana kweri kidaboje ya mubone mpamvu jengiye no kuri mise viva je ntenya kuja gufata ibibi koko bambwiye ngo ntijyana kari birababaje cyane nazanzoka birababaje cyane turatangura kubakira ku murongo wa telefone mu buhinga bw'ivyuma batudugiriza amajwi ino kugira ngo dushobore kubumva yes umuntu wa mbere yinjira ku murongo adutelefona turamwakira na cyane ndashaka kubaza Kirikou Kubaba yes hariho image yaje afisiye yambaye couronne muri bajya bafungwa iyo image ijya couronne yashaka gusemboliza iki Ari siri umwami w'urugwaruka rushasha niko bimeze barabizi kabari n'ivyo mu Burundi benshi akunda kuvuga ngo nabami je ndakeneye kumenya umuntu abimika ninde yakwimitse izaba bitugora kumenya umwami wari yariyimitse Antuka ariko cyane uri umukozi kandi urabikwiriye cyane gose ati hello murameze neza ndamukiriza Akili ndamwemera fo nk'umuririmbyi w'umurundi kandi avuga ari pose respect yes baje ku murongo allo yes mwiriwe ninde tuyaga twakwiri hehe muri kano kanya musaza yes mu busoro twabazanye Badman Akili ndamubona kabisa nawe yatwambariye wabibonye ndabibona ubu turiko tuvugana umbona yego ati ndakubona nakubali amaso kuyandi bandanye bakwepa Kirikou yego fashukuremwo pime kabisa ndaje ndabigukorere ndaje aho nyene ndaje arabasaya kamawe ngira ndabikore ego we msaza iyi filme yo ahantu hari bwayibona yawapi kweli yani umva yambuye ko azoba ari karica brand gamta iyo filme inyuzi nyene yari yatwambariye kuri muziki kabisa ewe ubundi Kirikou asanzwe ari n'umwambazi mwiza cyane warubizi ko ari mu baririmbyi dufise bambara neza ego nawe uramwemera ego ubu rero hera kino kirato kwanza tugende gahoro urabe kino kirato kugira umenye ubwambazi nk'iki nana hano hamwe ari bwakibonera isuri ubu rero gituma ndanamwemera abangura bose ubona Kwepa abahaters gumuba Kwepa ego oya mugabo wabonye kino kirato citwa gute ubona Kwepa citwa gute hamwe yogenda mbari ahava mbwira dundumeneke ikiba citwa dundumeneke dundumeneke kabisa ati hello Buja TV Dinadine nga mu Gihosha turabakunda cyane kandi mwaberewe cyane murakoze cyane hama mwakoze kutuzanira Kirikou Akili ati Kwepa yiwe iraryoshe cyane kandi ati turamufana cyane asante afila yagarutse ati hey mumpere ibizu kwa Kirikou utini Kwepa wazimu yani mapepu teratwenga yantwengo yiwe ntoshobora gusubira ati we Imana irakubona nangorane arasara twenga cyane ati horaho akomerezeho musabiye imigisha myinshi itagabanije maze aganze isi yes allo sawa ni sawa cyane nawe ni sawa aranyereye afira asanzwe ari umujournaliste asanzwe akora kuri Buja FM mu kiganiro karibu yes afise intwengo Kubaba arashaka gutwenga n'isaha yose gahe intwengo yiwe ni brand thank you so much afira kuri muri kano kanya dukurikirana unatera n'intege bano baririmbyi bacu uri umuntu akenewe cyane muri entertainment tubandanye dushigikira no muziki wacu ejo canke yejo hari ahantu turiko turaja twese turi kumwe birashoboka re ati Kirikou I'm your big fan ko mutazananye na Double J
Double J yarafise ibimufatiriye twari kuzana ariko yafatiriwe. Ati hi Buja TV mumeze neza ni Lize Mucarama so nagira ndamutse Kiriku nongera ndamubwira ko ndamukunda cyane kandi ndanamusengera so twebwe amatara acitse nariko ndabakurikirana none nta kundi ndamwifurije gutera imbere mu vyakora. Urakoze. Kindi nice uraberewe cyane mwakoze cyane. Kiriku avuze ko agusengereye umuntu. Amatara. Allo. Hello. Muraho muguwe neza. Namahoro. Turashima Imana. Nawe ni sawa. Ndabona cyane natwe turashima kweri mwatuzaniye Kiriko twari tumukumbuye. Ashinguye kweri nawe arakaka nk'inyenyeri. Arambaye neza vrema. Yakoze vrema. Ate sireze zikaze. Ati? Aya mumo ndamukize cyane Kiriko. Oya arakumva mwiramukize. Yambu. Kiriko. Oui. Habari gani? Habari mzuri. Comment ça va? Natesa kweli cyane tugukumbuye kukubona. Merci. Turakweba. Tubandanye tubakwepa sivyo? Kubakweba n'abadutesha umutwe bose turabakweba. Niko bimeze niyo gahunda. Kweli. Gusa twestiri kazi cyo kirato bakita gute hadiya Kiriko. Uvuze? Icyo kirato bakita gute? Bacitwa dundumeneke. Dundumeneke akabarameneka basi. Yamaze kunyerera. Yagereye kabisa. Yes. Ati nitwe bebe nitya indirimbo Kwepa n'indirimbo ikunzwe cyane kandi Kiriko A-KILI na Double J nk'umufana ndabahaye kuhaje. Vraiment ubu nibo basa n'abari kumwe kandi barahitinze sana. Imana ibahe n'izindi création bashishikare guhatwika maze hahire rimwe ndabakunda. Amen. Nanje ndamukunze uyo muntu. Yes. Atukuri mu baririmbyi mu bantu tumaze kwakira hano muri kira kiganiro n'ubwa mbere numvise umufana mandikira ngo ndagusengera. N'ubwa mbere numvise ko hari ababaye batatu ahubwo bavuze ko bamusengera. Abantu batatu bose bavuze ko bagusengera. Atuka urafise amahigwe menshi nimba wemewe n'abantu bagaca bagenda ku Mana bakayibwira ati ujya muntu wacu umuducungire umutugirire umuduterera iteka gumashika kure n'amahirwe adasanzwe kuri liste ku Mana namandi imbere cyane cyo gitumuri n'umwanya wa new generation barabizi. Yes yaze iko twakongera gusaba abantu bari koragerageza kuduhamagara kuri appel kuri WhatsApp bagerageze kutwakura kuri numero nyene bisanzwe atari kuri WhatsApp waturungikira ubutumwa bugufi turaza gusoma ubutumwa bwabo. Yes nuko ndanaramutsa n'abakunzi bacu baraturamba telefona. Yes hello. Bari mu ntara nyinshi zitandukanye zigize igihugu na cane baba ntubingozi abantu baba bari mu ntara ngozi bakunda kudusaba Kiriko kenshi cyane. Hello. Yes hello. Hello. Nuko ndanaramutsa n'abakunzi. Yes mambo vipi? Fresh. Uko fresh sana. Kweli. Yes turakumva musaza urinde utwakuye uherereye hehe? Hello. Yes ndabayemerere ya mukanyosha. Yego abanyakanyosha mukomere cyane. Turinganye ne mukanyosha asa Kiriko. Oui. Utwakuye uherereye. Oui. Baita Olivier. Yego. Ndazira mujuko. Bakwitwa ndamujuko. Baita mujuko niherere ngaho mukanyosha. Mujuko waruvuze? Ati nitwize nganye ne mukanyosha. Asante sana mujuko. Sana. Wandanyu bakwepa ariko. Bana kubajuko. Atakira tuambaye bashita gute? Dundumeneke. Ariko uruwo muhira. Turi bamwe. Asante sana Olivier. Uruwo muhira. Komera. Olivier. Iryo zina ryawe bari kwise babikuye kukiga Olivier. Yamaze kunyerera. We ntavyo yomenya icyazi nera abagiye.
ubundi rero nantengeje vyahatari ati hai ni brand ikomeye barinze cyane bakwita iryo zina ufise amateka yawe isangije cane gose peut-être ugasanga ni ry'abavyeyi bamwise nyene abavyeyi nabo baragorana ati hi Kubaba DJ Crew na Nice icambere nukuri shimira Akili nukuri ari responsable kuri batoyi biwe ataco yitayeho Akili God bless you more ica kabiri numva nta kindi no kubwira courage cane mon star tera imbere cyane ubandanye wicecekera ubereka ibikorwa gusa hama abashaka kutugora abakunzi ba explosive turabakwepa no kubakwepa kabisa kwepa ndo habari ya mujini tera imbere Kirikou c'est la douce again from Congo merci dos mani muhezagire cyane yeah ni n'umukunzi w'ikiganiro cacu cyane thank you so much nugukwepa abansi yes ati bite mumeze neza ndabona mwaberewe cyane kweri Kirikou ndamukunda mwakoze kumutuzanira kweri ndakunda indirimbo ziwe cyane ariko turabakwepa ni ya mbere kweri iranyuzuza cyane mumundamukirize cyane kweri ukuntu rero wivugisha akajwi kawe Nice biraryoshe byose bivuga niko yabyanditse gira niko yari karabivuga nawe yeye merci biraryoshe cyane kumva ko mfise abantu banshigikira mfise abantu bankunda kandi iki kiganiro ni naco iganiro ca mbere numvishemo abakunzi banje bikorwa vyanje b'abakobwa benshi nibogore mu ntomera kenshi mani bahezagire cyane gose ati mundamukirize Kirikou I like your voice Nikelia afise na profili itagase gose ati bite Nice na mahoro ndamukiriza Kirikou ati urashoboye ni did mugasekebuye yes hello mambo vipi urameze neza ga msaza we mtama aranyereye nta kundi Kirikou tukiri kuri iki kintu nyene c'abigeme wari kuravuga ati niho hantu hambere nsanze hari abafana banje babigeme benshi kumbe bari ngaha bose bicaye ngaha bariko barakwihweza bice binyibutsa umunsi mwari mwicaye muri dine na Natasha n'abandi baririmbyi bagiye batandukanye aho Loliro yakubwiye ati wewe uri umukwe wanje ti wewe burya naho uguma wihengeka ntibibaze ngo sindakubona ndabizi naho gumubihisha je ndayizi shaka werure nk'umuhungu wanje umbwire bimeze gute duha umuco ahanyene muri explosive vyukuri Kirikou ari kumwe n'umwigeme n'umwana wa Loliro turacabivugana na Loliro ako Loliro ijya munsi yari serious yabivuze ari serious bitamba yavuze ati amakuru ndayafise arashaka kwerekana yuko yobazi ko ufitanye imigenderanire n'umwana wiwe aya no mugenzi wanje umwana wiwe nurunganwe ariko yerekanye ko mengana naco byaye mutwaye Loliro umwitsarahuma yes yerekanye ko mengana naco byaye binamutwaye mu gihe vyoba ukamubera umukwe wa menga Loliro vyo muryohera cane oya nanje kuba n'umugenzi n'umwana wa Loliro na Shani Queen urumva ko namateka mu yandi kidoma kuba umwana kugira umugenzi w'umwana wa Loliro kugira nawe yaba umusista na si ibintu babisanzwe uretse n'ibyo byuko nanje uyu munsi ndirimba ariko ni ibintu bidasanzwe urabizi yuko uri ya mwana wa Loliro numvishije indirimbo yiwe nkiri ruguru yigeze kurimba indirimbo akiri mutonya urumva si ibintu babisanzwe ariko utarazana tangura no kuririmba ariko birashoboka kugasanga wari usanzwe umufitiye crush oya n'umugenzi na crush irimo n'umusista n'umupetite sere Yo tusana heruka kwivugira ati je naho ndakwita sister sinokwanka tu yes ndika moteri comedy Kirikou kabisa ndamubona yashizemwo na tentire kabisa mumbwirire ko nshaka kuba umufana wiwe mukuru ampe WhatsApp yiwe kabisa Kirikou sinshaka Kirikou sinshaka yomera nka Fernando ndagukunda cyane mbimuyinga nkina comedy kuri Edeni TV nashaka kumera nka Fernando gute nuko nahitinze Fernando nashaka ko mitinga nawe nashaka kumera sivyiza tukamugara sigituma bivuze arasi impamvu nta kaburimbo
n'umufana wanje uburenganzira bufise bwo kuba umufana wanje hama nimero yanje ni 62 66 34 34 arayibahaye bagende ati ndamukiriza yari yavuze yuko akunda voice yawe yagarutse aravuga ati God bless you Akili gusa iyo microphone nayikure ku munwa ndamuraba ukuntu atwenga as long yambaye neza yayikuye yes ati ndabifurije umugoroba mwiza abandanya atera imbere mu muziki wiwe Imana imuhezagire na Ornella mu Kirundo. Merci Ornella. Bite turamukunda cyane abikora neza ndi mu Kinindo ayo mafime yambaye bayita gute? Ni Birman Boy ni za brand za Birman Boys. Jenaze ko ari Prada nubwo ata brand yanditse ayashoboye kumenya kabisa. Yes. Ati sorry murameze neza muraberewe ko yari mwese ndabakunda ndamukiriza Kirikou A-KILI. Yambo. Muramutse Kirikou ndi Melkiade muri Congo turamufana cyane. Wow. Merci. Hello ni Gui Betel iba mba ku matafari nashaka ndamutse Kirikou ndamubwire ko ndamukunda mwakoze kumutuzanira ijya song nshasha yitwa Kwepa. Yego ni Kwepa mukuru wanje. Yes. Muraho neza ndi Ferdina Ikigali sano. Ni sawa? Na mahoro. Tagomba kubabwira ati Kirikou indi uraso irangira cyane. Inshasha. Ego iyo turabakwepa. Urakoze. Urinde utwakwiriye. Araberewe cyane. Merci. Badutubwira akazina kawe urinde watwakwiherereyeho. Sasiela. Kumusaga. Kumusaga. Ego. Muyagishe rero Kirikou ibintu byose ushaka umaze kutubwira izina ngaha ni sawa. Sawa. Ubu wawe. Ubu turamugwaye. Kandi Kirikou breva ndamukunda cyane ko asora indirimbo ziryoshye. Asora indirimbo ziryoshye kandi ndamukunda cyane. Ukuri urakoze nanjye ndagukunze. Ariko Sierra uraryohewe cyane Sierra. Allo? Ati cyane. Allo? Uraryohewe cyane kuvuganye na Kirikou kuri uno munsi. Ndaryohewe cyane. Numva umenga hari akantu kari ku mutima wawe umaranye igihe gagutuma iryoherwa nk'aka message wo muhakiri wo mubwira Kirikou. Kandi yo numvise indirimbo nizone kunagira dufite ndarira ko indirimbo ndayikunda cyane. Oh. Sierra urakoze nanjye ndakuryoherewe. Sawa. Bizu. Twitambira kadiho let's go. Muraho neza ndi Ferdina Ikigali mu Rwanda Kirikou ati ni wirambire nk'umuzinga Kirikou n'umwana wo muhira ndamukunda cyane. Asante sana. Tumumva ko ari uwo kugasaka kwa Inarunyonga. Yes. Sali Sentis Mungagara mumeze neza tubwire Kirikou ati iyo ndirimbo irarenze sana. Ikindi naco aturaberewe sana kandi turanagukunda. Asante sana nanjye ndabakunda. Yes. Ndi John Pascal Gasenyi Presidence Milimani Boys. Yes hello. Allo? Yes hello. Allo miriwe. Ni sawa. Urameze neza ga umusaza. Ego ndi adere mu Kibenga. Urakoze cyane kutubwira izina ryawe n'aherereye. Umwanya wawe biyagisha Kirikou A-KILI turi kumwe nawe umugambi wa Buja TV. Kirikou ndamwemera cyane sana. Asante sana boss wanje. Ego iyo ndirimbo turabakeka ni ya mbere cyane kwera bandanya kwera imbere mu muziki. Urakoze bandanya irabo yisangiza n'abandi. Asante. Yes. Yavuze ati ndabifurije gutera imbere ndabona Buja mwahifatiye kuraje kabisa Kirikou komeza ubakwepa. Yagarutse ati allo muraho Birman Boy tera imbere Buja mwayifatiye komeza muduhe fire explosive komera mwese ndi NGP. We love you so much. Yes Allo. Yes miriwe. Mwiriwe. Umeze neza. Ego. Urinde utwakwiherereye hehe? Igitega witwa gute? Edisa akanya nakiwawe umustar wawe ukunda cyane Kirikou twamukunze explosive.
muramutse la la hari message Aradukwevye, araka message aradukwevye, aha. gaciye kankura ku mutima même tani yo aperi giye atavuze yes ati kiriko akili ni bon tu kwepa bansi bacu ndakwemera undamukirize Dj nitwa Israel ndagusavye uzoze kundamutsa mukinanira numere nka Fernando atarabi inyuma n'imbere ariko wewe uzobikore ndagukunda cyane ako Fernando abantu yabagize abantu barababaye bamubuza kiri kukumera nka Fernando kiriko nikiriko ntashobora ntibashaka meeting ntibashaka kuhitinga ntibashaka kumera nk'abandi yes ati ndagarutse ndi Nadine hama ati kirya kiraro mwakoreye ko kiri mu Burundi canke kiri mu Burundi mu Gatumba yes atwari mu Gatumba nanje narabibonye abantu bamaze gufata inzira ya Gatumba muri Congo baca bahabona nibaza ko location yose hari mu Burundi igihugu cacu gisa neza vraiment gisa neza cane sipango tunide kuja mu mahanga kurondera ama location nungaha mu gihugu cacu turafise iyo habonetse umu director mwiza n'abarimvyi beza bakicarana bagahana ivyiyumviro turafise ahantu henshi kandi heza dushobora gukorera ama video so igihugu cacu gisa neza yes cyane yuko John Elan hari mu ba director bagerageza gukreate ibintu bishasha cyane amashugwe menshi kuri we ahaherere yes jambo kiriku mina kufa ni Moize pa Bukavu anakufa tena tunasa anaandika message Moize umeandika aje jambo kiriku mina kufa ni Moize pa Bukavu arayanditsa carafa canke yaje yafu yanditse imbere yuko apfa abasanga turiko turafyina ari yahura araka message yashize yanditse komsaga cyari yahura yes allo Buja TV allo hazuka kure mwizo filme arabe kuri kamera yongera kuri nizo nimero muri bande mutwakuye muri hehe arakwefye aciranyerera yaravuze ngo murabe kuri kamera Gilbert yari yagarutse ati nashaka mpandika numero kiwe ndashaka acishe ko anaturirimbire Kwepa byose yari yabikoze kanumero akamumpera na cyane cyane yes ati hello ndi Inosa Mukamenge batazira Kiriko Allô? Yes, allô? Allô? Oui, allô, ça va? Allô? kuri Buja TV. Ego, ini Buja TV. Naha nyene washitse. Allô? Washitse kuri Buja TV urinde utwakuriherereye hehe? Yamaze kunyerera abo bakobwa ntibaze barabura umurongo uyu muntu ntiyarazi naho ari karakura ati kiri kumumumbarize tuva hamwe rero jewe kuva ingozi nkishika hi Bujumbura abantu bahise bantazira kiriko mumumbarize rero ati muva hamwe ngira turasa twese nturabana b'Imana none ngira turasa niyo mpamvu ati ndalo ndagarutse ndagomba yes allo Allô? Allô? Buja TV allo? Allô? Yes, turakumva msaza, mambo vipi? Msaza. Urameze neza? Aranyereye. Ati nagomba kubaza Kiriko ati ni kubera ki mwakoresheje impuzu z'abafungwa bo hanze mu Burundi barabimye uruhusha gusa clip isa neza cyane. Merci twaje kugira ibintu n'abandi bantu bashobora gutera bamenya atari no Murundi gusa izo tene nibaza ko kwisi yose baba bazizi ko ari iz'abafungwa rero z'abarundi ntibyari kujabuka cyane kandi gahunda no kujabukana no muziki wacu cyane ide Hi Buja ni Ella Clarisse mu Gihosha nukuri yo song iraryoshe cyane mwese mwavyitwayemwo neza Kiriku arashoboye cyane kandi yaberewe abatugora nabo no kubakwepa wow ukuntu wivugira uri pose Merci. Inu irakomeye ana tiri Kevin Mukamenge technicien Canal turi kumwe asante sana Kevin muri Canal nibaze ko muri amahoro Yes Buja TV allo
Hello. Yes, hello. Una Ati hi Yes. ni dutahuye Kirikou Fernando twamuvuze kubera yanka mugenzi we Melanin Ninde wabwiye ko amwanga? nawe rero ntuze wankane na Double J nivyo twashatse kuvuga kandi zijya namba ntazo twumvise ni 60 66 34 34 ariko ndayikoresha kuri WhatsApp. yes yes hanyuma izo bintu vy'urwango nta bihari tu barundi barakikuza barateranya abantu tubandanye na Sky agiye natwe dushaka guteranya abantu yes antiko umuntu atarivugira ko yankundi ntituba dukwiye kuvuga ko bankana ati mwiriwe neza ndamukiriza Kirikou ni Blaze mukinanira kumusaga turamufana Merci Blaze. Hello Buja TV murameze neza ni Joyeuse hama muturamukirize Akili turamwemera cyane inyishu ziwe ziri mu bwenge nta huruduka Imana ibandanye muhezagira hama mutubarize kubera iki kenshi y'amafisi imbombo. That's a question. Chaka gusoza. Ndakunda imbombo. Niyo mpamvu. Ushaka gusosa ushaka gusosegwa. Oya ndanasose na sosegwa ariko ndanasose nsosera abandi. Yes. Cyane. Nakunda gasukari. Ati mbwirira Kirikou ko ndamwemera cyane nduwingozi. Asante sana kwetu. Hello. Hello? Hello, nitwa Khaled Mucarama, ndamukunda Kirikou cyane, hama mubwire asubiremo nimero yiwe, turabakwepa fresh turabakwepa. 62 66 34 34. 62 66 34 34. Yes. Ndumufana wiwe mumubwirire ame nimero basejeje kuyibaha amari ntuntu mfise ku mutima naramwandikiye kuri Instagram Facebook arangara ko ndumufana wiwe wenyene nampe WhatsApp namfashe asubiremo kandi yo WhatsApp yayivuze ayisubiye mu incuro nyinshi kandi nibaza yuko mwayumvise nibaza ko iyi message ya Jim ataratangura kubivuga hama muraho ikaze mu mandikire abaririnze babandikirwa n'abantu benshi nivyashaka gateba kukwishura ntibize bigutsita canke ngo bikubabaze ntivyitwa kugahara ahubwo hari gihe bari mu bintu byinshi cyane ariko arakurikirana ku buryo adasanga yo shobora kwishura ama message yose icarimwe ariko namwe birabashikira si message zose usanga muri ko murishura mu mwanya umwe. Hari abantu bazi kwishura Kibaba. Bena nabusanga bishura nawe. Hajewe nta message iri nori uzopfubonye. Ndazisoma nkazishura. Bena abo usanga rimwe bishurana nabi. Umuntu adafata umwanya wo kwiyumvira nagomba. Done umuntu akurakura mukije. Wiyumvira iki mu kumuramutsa? Yes. Murakoze. Ati hafila yagarutse ati mbariza Kirikou ko amajwi y'abakobwa guma ushaka kuyumva uti bakuvura attention amvura igisukari ubwo niba bakuvura igisukari. Yes nuko turabandanya kubakira muri explosive nibaza yuko na Sky turi no ku sozo ubwo haba dusezera umutumire wacu kugira twinjire mu yandi makuru dushobore kubaha izindi nkuru twabateguriye kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Muramaze kwimenya ko muri explosive tutashaka tudakunda kandi tutamenyereye kuraza abari ibintu byinshi biriko biravuga muri entertainment muri rusange tuba dushaka kubashikiriza kandi vyose mubandanye mu mwandikira mumubwire ukungene mu kundi bikorwa by'iyo munamutere n'intege muri no minota nibaza ko ari Mikey dusigaranye kugira duhave tumusezera na Sky. Yes. Ati bite ndishyera Mucarama ndamukiriza Kirikou umwe ko ndamukunda ni Kwepa Yesalo. Yes, ati nitwa Kaneza ndasavye mu ndamukirize Kirikou. Hi, I'm Burundian from somewhere, so araririmba neza ariko hari ukuntu acokoza abamukurikira mu muziki. See fresh, tell him to have respect, it will help him. Abacokoza gute? Shtal diako.
amwishiye gutega kiriko sinzi yari kubitubwira ntiyabidusiguriye nawe nyene ntiyadusiguriye ivyo ariko aravuga. Yes yari ikibazo kiza ati ni Blaise mbe Kirikou ibikorwa uduha birangana n'amasoko uronka. Je ndonka amasoko manini nyahubwo aruta ibikorwa nkora kubera n'ubu mu kwezi kw'icumi itariki 12 tuzoba twagiye gukora tuwa muri Europe. Urumva ko biri kose ibintu dukora birakurikiranwa kandi urugero biriko ni vyiza cyane babandanye badushigikira. Ati ndi Chris Mucarama ndamukirize Kirikou ndumufana wiwe vya danger mumbarize biteye n'ukuntu mumbarize okay bitewe n'ukuntu yinjiye muri music akiri muto ntibiri mu vyatumye yakigwa neza n'abafans. Navuga ko navyo byaramfashije kubera ko naronse amahirwe menshi y'abantu bamfasha mu muziki no mu buzima busanzwe kandi n'ubu bandanya ndonka ubwo bufasha. Raza umuntu nahakora hategerezwa kuba hari habakuru kuriwe rero ko biri kose n'ubu mbandanya ngena ndonka ubwo bufasha. Tugana mu gusozera na Kirikou akili kugira ngo tumurekure aje mu bindi na cyane cyane ko twama tubafitiye amakuru menshi agiye atandukanye muri explosive y'abanyempano y'impano zigiye zitandukanye. Ndagira ngo ndakwibariza akabazo gasana n'akanyuma nimba muri bagenzanje atakindi kibazo bafise. Kirikou inyuma ya Kwepa twitege iki nka Kirikou? Abantu bagende bagire subscribe kuri channel yanje ya YouTube barabe na Kwepa bagire commentaire ariko habemo kubahana ariko umwe wese avuga uko avyumva aho twokosora hama bitega indirimbo yindi shasha mu ndwi iza. Come on man kwinyarutse cyane uzo buri wenyene canke featuring n'abandi indirimbo mu ndwi iza inshallah menya mu ndwi iza ivyo ko hari abantu muzokorana bazobimenya hageze. Ndanabashimira namwe kuba mwana iteka na cyane ugamu no mwanya biba bisanzwe jewe kwibona kuri televiziyo kuri Canal kuriya mani bahezagire cyane byatari kandi namwe courage jewe ndi umufana w'ikiganiro cyanyu byatari. Thank you. Iri jambo rivuze kabiri n'ubundi ninagaruka ngena Antuka wakoze cyane kubana natwe Kirikou akili nizera yuko kandi nitwasubira kugutumira nitwasubira kubakenera muzotwitaba ahantu mfisaba shunga basishora kurega koza negerezwa bakuvura tension twamaze kubimenya. Tubandanya na DJ Clue abandanya tuzimana umuziki kugira ngo duherekeze umutumire wacu tugaruke Menyera makuru yose kuchirore ayavugwa mu Burundi kuchirore Nibera kwisi yose kuchirere Menyera makuru yose kuchirore chachuwe Buja TV ichirore chachu.